ndabashikirize iri jambo ryo kubaremesha, ndabaremesha kuko by'ukuri nk'abantu b'Imana ni igihe cyo kurema kuko biraboneka neza yuko ivyo turimwo ari integuro y'Imana, ni integuro y'Imana kuko biraboneka. Mbere je ndabifate nk'uko ari nk'igitangaza, mwiyumviriye iyo Burundi buva, iyo twavuye tuzi umutima abarundi twari dufise, uno munsi tugashikirwa n'ibibi, hanyuma igihugu kikaba gitekanye, abarundi bakaba batekanye, hose ukabona yuko turi koko abana bagize umuryango. Uwabonye kahise ko Burundi ibi ntavyo yo kumva, nico gituma ari igihe cyo kurema. Tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Biraboneka yuko tubona ko tutari intano, biraboneka yuko koko turi umuryango urimwo abana bakuze, abana bazi kibi n'iciza, abana babona iyo babandanya baja. Kanatsinda wenyene yaratwirereye, araturera, adushira mu mutima w'ubuntu. Kare twari mu mutima w'ubukoko, aradushira mu mutima wo gukunda Imana kugira ngo tubone ubuntu, tugire urukundo rw'Imana. Wenyene rero yarose umwanya wo kudukuza, aradukuza mu ijambo ry'Imana, aradukuza mu bwenge, aradukuza mu buntu. Yarose rero umwanya wo kutugira abantu mu gihugu. Rero ubumwe wese muri iki gihe turimwo namenye yuko turi ku mbuga y'Imana kugira areme. Imana iri kumwe natwe kuko yaratwigishije guhamagara Imana iraza mu Burundi. Ubu rero turi mu rugo rw'Imana, n'Imana igwicungiye. Igihe twari tugitangura kubona mutima mweranda katuzamo, twavuga tuti Imana tuyihaye ikibanza ca mbere. Ico gihe ntitwari bwabone, mugabo tumaze kugira iryo sezerano twese twarabonye, kandi Imana yaciye yizira. Igituma ndababwira nti uno munsi ntimwihebure, nuko jewe nk'uwo twagendanye ikibanza ca mbere Imana, tukavuga tuti ubu Imana niyo kizigenza mu byo dukora byose. Twari kumwe ndicabona. Uno munsi ndavye aho tugeze, ndashobora kuvuga nti guhera uwo munsi Imana yaciye itangura urugendo yonyene iba ari gwigirira, iradushira imbere ubuturongora ari we muvyeyi wacu, iramushira imbere kugira ngo Uburundi bukire. Biboneka neza uno munsi ko Imana yavuze iti wewe uzofata uru rugendo, ugire ibi, ugire nibi, hanyuma ubihejeje uzoheza wewe ucutaha, uzosiga kandi n'usigara arabikora. Ntitwokwirirwa turakekeranya. Je ndashobora kwemeza yuko vyose vyabaye n'ubugombe bw'Imana. Yarabiteguye yonyene, iravuga iti urugendo ruraheze, nimwaba mubibona neza, n'utahora abona nabone, kuko yararose umwanya wenyene wo kudusezera. Ivyo bintu ntaho vyari bwigere biba. Abarundi barabona yuko atabasize bari imfuvyi, arabashikiriza abarongozi bashasha ati ngaba
arabaremesha, arabasaba abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye, ko turabo mu Mana tugume twibuka na Yezu mu kuva ku isi yarabona yuko bazosigara mu kajembe gete. Ubwa mbere aratora umukuru w'abatumwa bari kumwe, aratora Petero ati wewe ragira intama zanje. Yaravuga akavuga mu migani gushika bataka kumubaza bati mbega none ugira uje. Muribuka ko hari n'abamubajije ngo none ubu ntihugira ubogore ingoma ya sokuru Burahimu. Ntavyo bamenya, na twebwe niko vyabaye. Yaratubwira atubwira mugabo ntavyo twamenya, ariko igikuru duguma twibuka nuko ntiyahengeshanya kuremesha abarundi, ababwira ati ntacyo turi Imana itatugize, ntacyo dufise Imana itaduhaye, nuvuga twese turabi Imana. Yezu nawe nyene igihe yariko arategura kugenda yavuze ati sindabasize mwenyene, nzobarungikira umuhoza mutima mweranda. Na twebwe muri iki gihe niwe ariko aratuma tuguma turemye. Iyo tutahamagara Imana umwe wese ari mu kajembe katavuga ati tuvahe tujahe. Nico gituma ibindi ababwira yuko ivyo turimwo n'ubugombe bw'Imana. Ari ubugombe bw'Imana rero ntidushobora kubiharira, kuko dusomye no mu ijambo ry'Imana muribuka Paul ariko arabwira Abanyaroma ati nta numwe muri twebwe ariho kubwiwe, kandi nta numwe apfa kubwiwe. Turiho tubaho kubw'umukama, niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Tubaho rero canke dupfa tuguma turabumukama. Murumva yuko no munsi ari uwapfuye ari uriho twese turabo umukama, kubera we tuguma turi kumwe. Aha twebwe tubona dufise amaganya kubw'umubiri, ariko ni igihe cyo gusenga cyane kugira ngo ntitugwe mu nyoshambi. Uno munsi turi kumwe n'umuvyeyi wacu kubw'Imana. Imana nidufata kuko ni Imana y'abariho, ni Imana y'abayitavye. Jewe ndarema cyane ko turi kumwe, kuko muribuka tuze turafatira ku bimenyetso bimwe bimwe. Yezu igihe yajana na Yohana na Petero gusenga ku musozi, murazi ko Musa na Eliya bamwiyeretse barababona. Murumva ko Musa ari mu ijuru kandi Imana iramutuma. Natwe Musa wacu muravye ivyiza yakoze, umuvyeyi wacu ku vyiza yakoreye i Burundi, akadushira mu Mana, akatwigisha Imana gushika Imana izi Burundi. Uno munsi bari kumwe, ejo muzobona ariwe Imana ituma kuza kuturemesha. Nico gituma ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi. Iki gihe nababwiye ni igihe c'amageragezwa, ni igihe c'ibigeragezo, kubera Shetani bibona imitima yoroshe itangura kuyikoreramwo. Nihajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo adutuntuze, duhave duta Imana tuje muri Shetani. Umuntu wese mwumva ariko avuga amajambo mabi, mumenye yuko nushaka ko dutirimuka tuve muri ca kibuga c'Imana tuje mu nzira ya Shetani. Aho iki gihe niho Shetani ikora cyane, kuko irarondera ingene twocanamwo. Erega muramenya yuko Imana iyo tutayihamagara ntituba turagira n'umutima wo gukunda na ubuntu. Mugabo mumenye ko Shetani ikorera mu bantu
nk'uko n'Imana ikorera mu bantu. Ahari shetani, ahari Imana na shetani niho ikorera. Nico gituma hariho abantu bagenzwa na shetani no munsi bashaka yuko dusubiranamwo. Bavuga ati mbega ntibosubiranamwo kumenga ibihe byari bigeze. Mugaro ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyamubwira muti we shetani yagufashe tugusengere. Ntimumwishure ngo muje mu rugendo rwiwe kuko iyo shetani yo bibakweze mukaja ku kibuga cyayo kandi mugiye ku kibuga cyayo kugira mukiveko vyo bagora. Uwo mwumva wese ariko azana ikintu gishobora gutuma ducanamwo ni muce buvuga muti mva hampande wa shetani we uruwo gusengerwa. Mugabo gatangura kumwishura birabagora. Musengere muri ibihe turimo nibihe byo gusenga cyane. Twebwe rero yego nivyo umuntu ashobora kuvuga ati none ko Imana turi kumwe, Imana yadutungiye umuvyeyi akaturongora akatujana, none kubera ko Imana yavyemeye. Aho naho nyene nagenda baremeshe abavuga ati kubera ko Imana yavyemeye, kugira ngo umuntu areme nabanze yiyumvire. Mw'ijambo ry'Imana harongera hakatubwira mu Baroma ati mbega none icyabumbwe cyobwira umubumvyi ngo kwambumvye uko haruharira n'umuha. Aho tuvyumve yuko Imana aha ni mu murima wayo, aha kw'isi ni mu muzabibu w'Imana. Dutegerezwa kumenya yuko ni twebwe turi biterwa. Muri bukana Yesu abonye abashaka kwiga ijambo ry'Imana ari benshi cyane, mugabo bigisha ari bake yavuze ati ivyimburwa ni vyinshi mugabo abakozi ni bake. Vyerekana ko twebwe turi ivyimburwa. None mwebwe iwanyu ko murima mugatera mukimbura mugasoroma, ibiterwa birigira bivuga ngo mbe ni kubera iki nsoroma? None ni kubera iki twebwe dushaka kubwira nyene umurima ko adakwiye gusoroma mu murima wiwe? Ahubwo ico twokwitegura nuko muri uwo murima twoba imbuto nziza kugira nje gusoroma ntubi igikumbi. Iki ni igihe cyo kwigishanya, ntitubi ibikumbi, tuba abantu beza. Bikaducira umugani ati ibihengeri mu ruhongore bitera imfyisi amero. Ubu hariho abaci bagira amero ati seromoma